Umwami Yesu arindeze niwatanga amajambo umunyabyaha ngo renguka wumva iby'ubugingo atugirira ubuntu akatwiyegereza amajambo meza cyane yo kunera umunezero niyo meza ndayakunda ntahatanezera. Inyigisho zigisha ubundi butumwa aha rero arahambaye kuko abantu benshi bavuga ngo Imana iri hose umugeni ari hose none ndagenda kubwiye utaronse ubutumwa bw'ukuri ushobora gukizwa. Ndasubiramo ukizwa iyo waronse ubutumwa bw'ukuri gusa. None ubutumwa ni iki? Ubutumwa ni ukwiyamiriza icyaha, c'est la condamnation du péché. Iyo hari ubutumwa utavuga icyaha washaka tuhagaruka gatoyi mu ndinganizo nshasha y'isi. Indinganizo nshasha y'isi n'ubuterodere mondiale izoba ifise idini. Nibaza mbere yuko icyo tugiye gucamo bigoye cyane ni kubera idini. Iryo dini izoba rifatikanije na leta y'isi, ifise ubutumwa rero. Ubwo butumwa bwaba mwabaga kumva ubutumwa bw'imigisha gusa. Ntabwo mwumva ubutumwa butavuga icyaha. Uvuze icyaha bavuga yuko udashoboka, urenze urugero, wigira uwera. Ubutumwa d'abord c'est la condamnation du péché. Ni ukuvuga ko icyaha ari icyaha. Ubugira kabiri ubutumwa ni uko hariho agakiza kaboneka muri Kristo Yesu. Mumurikire neza ubutumwa ni uko hariho agakiza kaboneka muri Kristo Yesu, kandi ko umuntu wese yihariye aharigwa byaha. Ubugira gatatu ubutumwa ni umusaraba. Abantu benshi bavuga ko ubutumwa butagira umusaraba igikorwa cyayo ucukumbura kamere yawe ikakuvamo. Umusaraba ukuramo bya bindi byose by'akameremere n'akarondorondo no gukunda ibyaha. Ubugira kane ubutumwa ni umubatizo w'Umwuka Wera. Ubutumwa n'amasezerano yo kuzoja mu ijuru n'ibyizigiro. Mwumvise ubutumwa? Mwumvise definisiyo y'ubutumwa? Bari ubutumwa iyo utigisha ubutumwa bwawe bari ubutumwa butuzuye, bari ubutumwa budakwiye. Abanyeshuri babiri muri ngaha ubutumwa n'ubwo iyo utigisha ubutumwa dukomeje kwivuga kuvuga ku icyaha n'icyaha condamnation du péché, hanyuma ukavuga rosari agakiza kaboneka muri Kristo Yesu, ukavuga umusaraba. Umukristo arageragezwa, umukristo araca mu bugaragwa. Agakiza gahera mu bugaragwa kagahereza ku kuzuka. Ubundi Yesu sinzi ko mwana minisitiri mu butumwa bwigisha ubundi Yesu bwigisha Yesu atabana. Ntabwo bigisha Yesu atanga imodokari, Yesu atanga imigisha gusa, Yesu atagize Yesu atabambwe. None Yesu atabambwe turamukeneye ntacyo yotumarira. Iyindi mpembe mbega nta mpembe zindi kubona. N'umuntu abavugishwa n'abereko bari mu gusumba babibarira.
bari mu gusumba bo bereka Yesu yavuze ngo ku murongo wa 4 mwirinde Jerema yakintu kirahamba muzorabe mu gice cya 24 Yesu yavuze mwirinde ico zingahe ico zitatu ku murongo wa 4 yavuze ngo mwirinde ntihagire ugirane kuko impemu yo kuzimiza irakomeye cyane muri iyi minsi jewe ndafise ingene bene icyo ndabifata jewe mvuga nti ubuhanuzi canke ibyo abantu bavugishwa nofuma ndavyanka ari vyo hapo ndavyemera atari vyo kuko Bibiliya irayemerera kubikekeranya no kuvyitondera ndabeshe kuko niba bizibiriramwo uraba irya jambo mwirinde ntabirongirana bazimita niba zazamirwa usubire mu ijambo ry'Imana ubuhanuzi usuzumisha ijambo ry'Imana na kamere kawe ka Yesu ninga neza mbere n'ikintu gihambaye umurongo wa 11 havuga ngo iki umurongo wa 11 havuga ngo umurongo wa 4 umurongo wa 11 ku murongo wa 24 havuga ibyo kuzimiza 11 nayo usura gusoma 11 ntabwo begereye ahabona kandi hazokwaduka abigira abavugishwa n'Imana benshi bazimize benshi mbega ibyo bimenyetso byarabaye sa hazokwaduka abigira abavugishwa n'Imana ngo bagire bazimize benshi mbega bavuze bazozimiza bake uno munsi hari abapasitori bitwa profete Resi abo bantu baduse muri iyi myaka kandi n'abantu abitwa ba profete bari urabona ngo jewe ndi profete chefrone ngo umuntu nyene womerwe abinuje urumva ariko kitari kibabaje Yesu bazozimiza benshi kandi ngombwa n'izivuze n'icyo biba bazozimiza benshi no mani ko ndavuga ngaha hari abantu bazimira hari abantu bazimijwe n'abagirana cyo nababarira mukuri nta muntu afise Imana mu mufuko ayivunja abantu Imana ni data umuntu afise iki umuntu afise iki afise Imana apana kwishira hejuru nkaho umengo baduze mu kirere w'Imana umengo ifite muri porte monnaie iwawe Imana abantu ntibagomba Imana iri ngaha muri Bibiliya aho cyapa ngo byo ngore ko mwemwe je ndafise mwemwe yera kandi ntawo pakuza kuntera kuko ndamumenya nkikoresheje ijambo ry'Imana n'amabare yuko ko umuntu avuze ikintu kikaba sano sufiba n'abantu n'abadovina mugabo ico kintu avuze mbega gihuye n'ijambo ry'Imana gihuye na kamere ka Yesu none umuntu wambaye ejo wazobiri n'ibi n'ibyaba muzoca muri inzoga noca muzi ijambo ry'Imana ngo Imana izobwira izobibageza kugira ngo bamugize nyuma kumwe wano kandi havuga ngo rero bashaka abantu bagombye guhateba bakazohimbira abantu biboroshe kuko hazokwaduka abigira Kristo n'abigira abavugishwa n'Imana kuko hazokwaduka abigira Kristo n'abigira abavugishwa n'Imana bagakora ibimenyetso bihambaye n'ibitangaza kugira ngo bazimize n'abatoranijwe n'ibyashoboka
murumva umurongo wa nyuma Yesu yahereje ko heza ababwiye ngo raba ndabibabwiye bitaragira bitaraba ni ibintu bikomeye ureba bitwaza ibitangaza ngo ibitangaza ukora ibimenyetso n'ibitangaza bigize bihambaye n'abapfuye bagire babazure batarima bazimitse benshi mbere n'abatoranijwe muri byagirana byashoboka n'abana jewe ku bwanje ntako ibimenyetso bindi byose biriho ibi ni kaminuza abantu bose bariko baravugishwa abantu bose bariko barerekwa ariko kugororoka byarabananiye uvuze icyo kugororoka muca mubita uvuze icyo gutsinda kunesha ibyaha ibyo murabikwa ariko bose bagomba kuvuza urwabo ruzobashikana he ruzobajana he Imana idufashe ndagasimba kuko ubundi mpemu ntabwo yitwa mvugishwa gusa ariko nagomba nce kuri bunoze nza kuca ndabisimba nagomba nca ku kintu nariko ndavuga kugira ngo dutahure doctrine cyangwa na teoloji ya teoloji ya bwemu yera ya pentekoste nuko munyumvirize ko rero pentekoste bakagifise teoloji cyangwa bakavuga doctrine ya bwemu yera y'iwacu kandi je barambabaza kandi abona ni benshi hariho teoloji nkazi la théologie pentecôtiste kuko jewe masukuba jewe iwacu niyo nemera kandi ababwira igituma ndayemera kuko iwacu ni évangélique ni biblique niyo muri bibiliya hariho aba évangélique puis abanglikane aba méthodiste libre en général les évangéliques l'exégèse yabo ntiyemera yuko iyo mvuze exégèse ni ukwiga kwiga texte kwiga igisomwa witonze ukiga n'agaparu ukiga na conjonction de coordination conjonction de subordination ukiga neza iryo jambo bobo bazi exégèse icyambabaje ni uko iki gitabo cyabo exégèse yabo itemera kuvugishwa muri rurimi rutamenyekana nagisanze muri CPU muri librairie ya CPU icyo gitabo cyarambabaje niko murambwira bo bavuga bati nta muntu ashobora kuvugishwa muri rurimi rutamenyekana kandi bakabidemontra exégétiquement bakabyerekana muri exégèse yabo bakavuga bati bikunda ujya bushobozi ujya ku mwemu y'amanutse Yerusalemu byari ikintu nka gusa nta wundi muntu ashobora kuyoba babyumvise n'abakatolika nabo nyene baraho hakabaho rero les pentecôtistes bavuga bati birashoboka abantu bavugishwa mu rurimi rutamenyekana kurya mpemu yera mu Yerusalemu ikabamanukako ibyo si ukwizeye none twe neza ibyagabire by'Imana zikaba iyo niyo teoloji twebwe iwacu niyo ntuze niyo nimatoloji yacu niko tubyizera mugabo turizera yuko mpemu yera ari umupfasoni ko mpemu yera ni si ikintu mpemu yera ni umuntu siko bivuga muri Bibiliya mpemu yera rero ni umupfasoni nta gukora impuzu nta gutekereza mu bantu kugira ngo nafashwe n'abadayimoni abantu benshi bagomba kumva rero
munsi wari mwene hakaba rero n'abandi bafite teoloji neopantekotisme cyane le mouvement charismatique mugabo byose byitwa le neopantekotisme murumva ni pantekotisme nshasha abo rero ikintu cya mbere kibaranga bavuga ngo umuntu arashobora kwivugisha akimenyereza ntimubizi ikizobarangira uzosanga n'abantu bavuga amajambo agomba bivugire muri Amerika ubundi abivugire i Bujumbura bose bavuga co kimwe ni inyigisho hari i Bujumbura umuntu yari lidere muri iyo nyigisho y'umuntu yitwa Olivier Dallaire mugabo ivyo ntawe bikura muri Bibiliya aho muri Bibiliya baza ko bimenyereza ni hehe oya jewe ngaha turiko turagira icigwa jewe hari ibintu uwo muntu atabyemera ndamubwira ngo no jewe navuze ntubyemera zana iby'iwawe zana ibyo muri Bibiliya nawe uvuga uti ibi bintu ni byo cyo kwimenyereza mugabo ntuzane implicite uzane explicite sinzi ko mubwise ibyo muvuga ntuzane ibintu ngo wayagombye kuvuga zana ibintu biboneka kuko Bibiliya ari gusobanura ayituma mvuga ibintu ateba ndazi abantu bagenda bagakurikirana izindi nyigisho bakaja n'izindi mpera ugasanga abantu umupentekote yaguye hasi abigishwa bakira bagenda bafashe n'umuntu agira byose by'abapentekote iwacu sinzi ko muraboneka ni ukuvuga charismatique bo bavuga yuko bagira barextrapora ugasanga baja mu myifato mwebwe yerera uko yiyerekana bo ibintu bikurenza urugero ngo umuntu yapfuye ngo yagiye kubonana n'Imana ibyo bintu si biblique jewe sinabyemera kumbwira yuko murindiriye ngo umuntu yapfuye ngo hamazuka babwire iby'Imana ivuze mubwira aho nawe isomye kubisanzwe amwe mucamo ngo mugere cy'abateologie muri cy'abateologie no bizane muri Bibiliya nicyo gitabo d'office iyo ni manifestation y'ibintu twebwe tutigeze tubona abandi baja mu myonga baja mu mashite y'amazi ngo bagiye kurondera ubushobozi bw'Imana subw'Imana ubwa Satani bakagaruka bavugishwa bakagaruka bakora ibitangaza ariko icyo kintu gituma icyo bitangaza ni giki turi ku ijambo yitwa iyindi mpemu Imana idufashe amen iyo uri kuriga ibimenyetso kubera umwanya bisanzwe aho bigoreye ibimenyetso bikomeye byo kwa Yesu ni ibimenyetso geopolitique nicyo gituma Bibiliya yavuze ngo abagize ubwenge bazogirana uzabutanga kuko biri mu bwenge igituma biri mu bwenge ni iby'abandi ni iby'intambara kubera iki ko Yesu umwami murazi ibihe yavuka babisha abana bose kuko bamenye ko havutse umwami no muri iyi minsi yacu y'iherezo le gouvernement mondial izohaguruka mu rwari bw'Uganda nicyo gituma jewe kenshi nsohoka mu nzu ntegereje kumviriza amakuru ku maradiyo akomeye y'isi menye revolution y'iki ya geopolitique usome muri Bibiliya muzobona neza ko nicyo gituma usanga mbere isobanuro zigora nicyo gituma ubona ngaha ibyo by'ibimenyetso zigomba kwitegamo kuko hamwe no teba kuri ibyo ni umucanga usanga ariko umwanya ibyo ibikoko tubireke mugabo urabona yuko ibihugu byose bifise ikimenyetso cy'igikoko ibya Leta Zunze Ubumwe za Amerika Daniel yabyanditswe kera
izajya amababa y'intuza amababa y'abanyamerika intambwe n'ubwongereza hajya kwari kwikukira kwa Amerika yabonye guhiva kuri bivuyeko ariko ibyo bya n'Uburusiya aha rero twagira icyo politiki ubudagi byamitwe ngahe muri nyami yo miseze baravuze amashami upara cyane kijyanye n'igikoko c'amahembe ngerageza n'amatwa gusa ukusubira kubaho ubwami bwera bw'Iroma ibyo oye ngaha ikintu no munani ukurikirana cyane cyane kuri iyi minsi ni ukwiyegeranya kw'ibihugu kandi murazi muri Bibiliya muri Zakariya havuze ngo Isirayeli bizoremera amahanga abantu barahasomye ngo izoremera amahanga mbega no gusaremera amahanga no munsi wabaye umutwaro uremereye amahanga kuko hari icyo biko birarondera muri ko karangene Putine ariko arikanga arondera aja muri Korea du Nord aja mu Bushinwa birafise icyo bisobanura ibyo byose bifise icyo bisobanura uravye l'Occident ugiye gusoma neza ukitonda nta mwanya mfise ko twabitema kwibi ngomba nze kwakana k'ibibazo kugira ngo ibyo kazokabakiye abariko tuzaguterako ariko iki gikoko mwaba cagiteye ubwoba aha turi Buraya. Ukaba nawe ufise intaye bifuza gutanga cyangwa izindi nyigisho cyangwa ugomba kuduhuza n'ubifise twandikire kuri ino nimero ya WhatsApp 68 884 981 68 804 981 canke 68 42 14 47 68 42 14 47 kaze twiteze intahe zivuye muri mwebwe kugira natwe tuzisangiza abandi izina rya Yesu rirusheho guhabwa icyubahiro kaze Imana ibahezagire niyo meza ndayakunda